Uburundi buherutse gukora inoti nsha z'amafaranga ubu yatangiye gukoreshwa ku isoko. Abarundi benshi ariko bahangayikishijwe nuko aya mafaranga mashya batarayakoza intoki ngo bakomeze gukora ibikorwa byabo bya buri munsi birimo n'ubucuruzi. Leta tuyisaba ibongere basi iminsi kugira ayo mahera bavuga ariko arasohoka kugira baraba menshi, kuko nka jewe ntayo ndakora ko nk'ibyo 10,000 cyangwa 5 ntayo ndanabona. Zimwe mu mpamvu batanga nuko hari abadafite amakonti muri banki. Kutagira konti muri banki ibyo bikaba ari byo bumvikanisha ko bibazitira kubona amafaranga mashya. Udafise konti yiwawe nibashobora kuguhindurira, nivyo kunama bakaca badusunika ngo tugenda kutuguruza amakonti kugira ngo baduhindurire. Ata ubushobozi dufise to gushira akantu muri nyakonti bica bigenda gute? Chantal Mugisha ucuruza mu isoko asangiye iki kibazo n'abandi benshi barimo abashoferi. Nka jewe nazanye mfise amafaranga ngana n'ibihumbi 170 vyaya yubu. Naringira nje kunywa essence mu Gatumba, ngira nje kunywa essence mu Gatumba numvise bavuze yuko ntafise amahera mashasha kwa yayu yasohose badashobora kumpa essence. Mba ndiko ndiyumvira ukuntu yajana kuri konti y'umubosi. Ndabe basi kuntu ndayabika kandi bizoshoboye ngomba ndi waruguru ko nca mperino. Uretse abakora ibikorwa by'ubucuruzi bibungukira, abaturage basanzwe nabo batewe ikibazo nuko badashobora guhaha bakoresheje amafaranga ya kera batabonye uko bavunjisha ngo bahabwe amashya. Twega abanyagihugu turacafise zijya noti za kera, ugiye gusuma ugiye kugura ikintu cyane zijya noti ya kera, mugina muse bakiriya ugiye kuyigurira nawe ntayitora kandi byavuga nawe bibavyumvikana kuko igihe caheze none yo cayijana hehe. Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem rifasha abantu guhindura imyumvire mu bijyanye n'iterambere no guhagarika isesagurwa ry'umutungo, wavuga ko iki ari cyo gihe leta igomba gutangira gukora ubukangurambaga. Si on ne prend pas d'autres mesures d'accompagnement, c'est une mesure normale de remplacement des billets. Kuri ubu niba hadafashwe izindi ngamba guhindura inoti, sinumva ingene bavuga ko byongera ubutunzi n'iterambere mu buryo butaziguye. Ariko byoba nk'itanguriro kugira ngo leta ibona hihera itanguza ubukangurambaga bukenewe bushobora gukuraho imyumvire ya kera. Ivyo kandi bigakorwa no mu bategetsi bakuru ba leta. Faustin Ndikumana yakomeje avuga ko iki kibazo kigomba gusuzumwa mu buryo bubiri. Icyambere yatanze urugero avuga ko hari ikibazo cyo kutamenya. Yumvikanisha ko abantu bizirika ku muco aho abarundi bashaka kwibikaho imitungo yabo. Icya kabiri yumvikanishije ko ubukungu bw'abarundi butabemerera kugira amakonti mu mabanki, hakaba hari abaturage binubira imikorere y'amabanki yo mu Burundi bavuga ko ari ukubatera umwanya. Inoti zishaje za 5 n'iz'ibihumbi 10 zari zarasohotse ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 muri 2018. Itariki ntarengwa yarashyizweho kugira ngo abafite inoti zishaje bazabe bazisimbuje inshya kwa ukwezi kwa 6. Kuri ubu inoti nshya zatangiye gukoreshwa ariko ni nke cyane ku isoko. Abaturage nabo ntibabyishimiye. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.